bacu amahoro iwanyu ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Umuyobozi w'ishure Ecofo Busoro yo ku mutumba Kinyana muri komine Ngozi mu ntara ya Ngozi, Nayishakiye Pauline amenyesha ko iryo shure rikenye utuzu twa sugumwe, amazi meza, ibitabo, ngo harangwa utuzu twa sugumwe 4 gusa, kandi iryo shure rifise abanyeshure 524, kandi ibitabo vy'abanyeshure bigera kuri 39, ibitabo 4 vy'abigisha na registre 4 biheruka, kandi ibitabo vy'abanyeshure bigera kuri 39, ibitabo 4 vy'abigisha na registre 4 biheruka kwibwa, kandi ubukene bwavyo bwaciye bwongerekana. Ivyo bibazo bikaba vyashikirijwe abayobozi batandukanye bo muri iyo komine no mu ntara, ko bizeye kandi ko bigiye gutorerwa umuti. Kuri wa gatanu Munyonyo, ikigo Alliance Franco-Burundaise c'Igitega categuye umunsi wahariwe imico, aho gifashijwe n'abanyatugenegene bahurikiye muri ico kigo, kakaba kabaye akaryo ko kuririmba ivyese mu gikorwa citiriwe Parole Poétique, igikorwa cabaye irya mbere muri ico kigo. Kuri uyu w'Imana igenekerezo ry'indwi Munyonyo, Mushira Katabu umushikiranganje akongera akaba na perezida w'ikigo kijejwe gukurikirana ivy'agateka ka zina muntu mu gihugu ca Misiri, yaragendeye ikigo catangujwe n'umupfasoni Christine Ntahe batazira Maman Dimanche, kiri mu Ngagara, gifungurira abana babayeho mu buzima bubi harimwo n'abo mw'ibarabara. Iyandikwa ry'abazoteramisha abantu mw'isabukuru Marahaba Music Festival izoba kugenekerezo 19 Ruhuhuma umwaka wa 2022 ryaratanguye, aho bisabwa kwiyandikisha utanze ifoto, video canke audio y'igikorwa cawe na CV artistique. Iyandikwa ikazorangira kugenekerezo 5/0 umwaka wa 2022. Urongoye igisata c'amagara y'abantu mu ntara ya Rutana ashikiriza ko ibitigiri vyerekana ko muri uyu mwaka abantu 217 aribo bamaze kumenyekana ko bagwaye imibembe. Mu mwaka uheze naho w'2020 bari 138. Agahamagarira abantu kuyipimisha vuba igihe cose bibonye ko amabara ku rukoba, barabe ko ari iyo ngwara yabateye, kubera ko iyo ngwara ivuwe kare irakira, itavuwe kare naho birashikaho umurwayi acika amano canke intoke. Mu gisagara ca Kayanza, umugabo umwe w'imyaka 44 yarazwe kw'izina rya Leonidas Ngendanzi batazira Murozi wo mu gacimbiri w'Ingwa ku mutumba Musave, yaraye yitavye Imana biturutse ku muriro wadutse mu nzu yiwe isaha 4 z'ijoro. Inzu yose yarahiye iratokombera, hamwe n'ibutike yiwe yarifatanye n'iyo nzu. Amakuru ava kuri uwo mutumba amenyesha ko mukuru we yaturiye isashe, avuga ko umwana umwe mu bo mugabo yaturiye ishashe ayiterera mu cumba aho se we yararyamye, ngo niyo ntandaro y'uwo muriro. Ni mu gihe uwo mwana wiwe ngo yaririwe arashwana na se, bapfuye flashe se wiwe yari yamwatse. Amatohoza akaba yaciye atangura kugira amenyekane neza na neza intandaro y'uwo muriro. Mu ntara y'ubuvuzi ya Ngozi haratanguye isekeza yo gupompa mu mazu y'abanyagihugu
mu burere bubiri Kiremba na Buye hakoreshejwe umuti wica imibu mu ntumbero yo guhangana na malariya ituma iryo sekeza ryatangwe mu genekerezo ya 6 Munyonyo rikazomara iminsi 15. Aba muri utwo turere tw'ubuvuzi basabwa kwakira neza abari muri ico gikorwa kugira ngo imihana yose ishikirwe, bagasabwa gukura mu mazu ibikoresho vyo mu gikoni canke ibindi vyo kononwa n'uwo muti. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye Evariste yafashe urugendo aho yerekeje mu gihugu, aho ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye berekeje mu bihugu vya Emirats Arabes Unis mu rugendo rw'akazi rw'iminsi 5. Ni urugendo umukuru w'igihugu c'u Burundi azokwitabira ihayanishwa-gurishwa rya Expo y'umwaka wa 2020 y'i Dubai. Igihe yashika ku kibuga c'indege c'i Abu Dhabi akaba yakiriwe na Buti Al Nahyan, umushikiranganji wa leta. Abatimbo bo mu Gishora muri komine Giheta mu ntara ya Gitega bari bategekanijwe gufatana urugendo n'umukuru w'igihugu c'u Burundi, bakaba basubirijwe n'abandi aho haciye hagenda abo mu gisagara ca Bujumbura bo mu mugwi Batimbo Percussion Magique bari kumwe n'abatamvyi 14. Umukuru w'abo batimbo Oscar Nshimirimana akaba yasiguye ko baciye bahomba amafaranga arenga miliyoni 4 kubera ko uko ari 12 bayakoresheje mu kurondera ivyangombwa vyo kujabuka, harimwo no kwiyunguruza n'uburaro mu minsi bamaze babirondera. Rero nyuma ngo gaca babwirwa ko urugendo rwasivye kandi ngo si irya mbere bibabayeko hakagenda abandi mu kibanza cabo. Rero basaba ubushikiranganji bujejwe imico kama kubarenganura. Mu mubonano n'umushikiranganji Ezekiel Niyibigira yabasavye kwandika vyihuse ikete ririmwo amafaranga yose bakoresheje, hanyuma barimuzanire kugira ubushikiranganji bujejwe ingenzi buyabarihe. Mw'iryo hayanishwa-gurishwa rihurikiyemwo ibihugu 190 vyerekana imico itandukanye yavyo, ubuhinga n'ibifungurwa bifise. Kuri uyu wa mbere sentare y'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yatanguye gusasa imanza zayo mu nyubakwa za sentare ntahinyuzwa ziri mu gisagara ca Bujumbura. Mw'itangazo umushikiranganji w'ikiga ca leta yashize ahabona kuri uyu wa mbere yamenyesheje ko amafaranga arenga miliyoni 76 y'amadolari y'abanyamerika ariyo ngurane ikigega mpuzamakungu FMI cahaye igihugu c'u Burundi. Ni ingurane kandi iyo ngurane ikaba yiyongereye ku mafaranga agera ku miliyoni 14 y'amadolari y'abanyamerika yahebewe Uburundi n'ico kigega ca leta. Ubwo buryo bwose buje gufasha leta mu guhangana n'ikiza ca COVID-19 hamwe n'ingaruka zaco mu by'ubutunzi. Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 8 Munyonyo umwaka wa 2021 mu bigo vy'ihoteli Royal Palace mu gisagara ca Bujumbura hatangujwe inama ihuza abagize komite ya Afrika ijejwe agateka k'abana no kubaho kwabo mu ntumbero yo kurabira hamwe ibikorwa ijejwe n'ingene abanywanyi bayo bashasha bagiye kubandanya barangura imirimo bajejwe yo gukurikirana ishirwa mu ngiro ry'amasezerano nyafrika ajejwe agateka k'abana. Uwatanguje ivyo bikorwa ni umushikiranganji wa mbere Bunyoni Alain Guillaume.
Iyo nama kandi ikazosozerwa ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 10 Munyonyo umwaka turimwo. Ikigo co guteza imbere imigambi Burundi Business Incubator bifatikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu PNUD caronkeje inyigisho bamwe mu rwaruka rugera ku 525 mu makomine 7 agize intara ya Ruyigi mu mugambi wo gufasha urwaruka kwitunganiriza ivyo kwiyungunganya. Urwo rwaruka rukaba rwarigishijwe uko bokwandika igitabo c'imigambi, kimwe mu bizobafasha guha ishusho imigambi yabo. Dutandukire amakuru y'inkino. Abakinyi b'intamba mu rugamba batanguye imyimenyerezo ya mbere hariya mu gisagara ca Antalya mu gihugu ca Turkiya, kandi imyambaro bari bambaye bayiguriwe n'umukinyi Yusuf Ndayishimiye alias Nyange nk'akaganuke ku bakinyi bagenzi we. Ariko kandi mu nkino za kivandimwe bagiye kuzokina bazokwambara imyambaro mishasha yakozwe n'ishirahamwe Macron yo mu Butaliyano. Petero Claver Ndayicariye arongoye umugwi Sever mu Burundi yahoze arongoye umugwi wa Seni kuva mu mwaka wa 2010 gushika mu mwaka wa 2020, yarayashize habona igitabo kivuga ivyabaye mu mwaka wa 2015 mu Burundi. Ico gitabo yacise Chronique d'un complot annoncé, kandi agashikiriza ko kiboneka kuri kaminuza BIU canke Bujumbura International University mu Kigobe mu gisagara ca Bujumbura. Kuri uyu wa gatandatu ubuserukizi bw'igihugu c'Ubufaransa mu Burundi bwerekejwe n'ubuserukizi bw'Ubudagi mu Burundi baragendeye kw'ishure shingiro Le Giraffe ryegamiye ishirahamwe Social Action for Development riri mu Buterere mu gisagara ca Bujumbura. Imvo ni ukuraba aho iryo shirahamwe Social Action for Development igejeje ibikorwa biyemeje, kuko ubuserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi busanzwe bubafasha mu migambi yabo. Kakaba kari n'akaryo ko kwerekana ivyo bakora ku buserukizi bw'Ubudagi, kuko nabo bifuza gukorana nabo muri kazoza nk'uko vyamenyeshejwe na Bienvenue Munyerere Magorwa arongoye iryo shirahamwe Social Action for Development. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS kuri wa gatanu Munyonyo umwaka wa 2021 mu nyubakwa z'ikigo King's Conference Hotel yarakarihirije ubwenge urwaruka rugera kuri 30 rwo mw'ishirahamwe na Sham Africa yiyemeje gufasha no gukingira abagwayi ba ntahonikora, aho bakarihirije ubwenge ku buhinga bwo kwigisha no guhimiriza ukwikingira ikiza ca COVID-19. Mu ntara ya Karusi, komine Buhiga, Gatoke, Remegiyo yaraye yaciwe amande y'ibihumbi 100 y'amarundi kubera gushora imvo akaba ari uko yadandaje amavoka ataruhusha abifitiye. Louise Nshimirimana arongoye igisata gitegura imigambi mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Rutana yatanze ibitigiri vy'inda z'ishushu no kubaka hataragera ku banyeshuri b'abigeme, aho ngo vyagabanutse mu myaka 2 iheze. Ni mu gihe mu mwaka w'ishuri 2019 ushira 2020 hatwaye inda 55, abandi 50 bubaka hataragera. Mu mwaka w'ishure uheze 2020 ushira 2021 abigeme 43 nibo batwaye inda, 25 nabo bubaka bakiri bato.
ariko ngo impinga iracari ndende. Louise Nshimirimana ahamagarira abanyeshuri b'abigeme kwirinda inda z'ishushu no kubaka hataragera. Kuri wa gatanu Munyonyo, Irakiza Zuena, musitanteri wa komine Makamba y'intara ya Makamba, yafashe ingingo yo gushigikira abanyeshuri bo kw'ishure nshingiro rya Mpinga ku Gitaba ca Makamba bari bafashe umugambi wo korora inkwavu ariko bakazororera mu mihana iwabo. Rero mu kubashigikira yabarungikiye ibahasha y'amafaranga 200 y'amarundi. Ayo mafaranga akaba yaciye abafasha mu kugura inkwavu 29 bazororera kw'ishure. Izo nkwavu zikazokurikiranwa n'abanyeshure biga kuva mu mwaka wa 3 gushika mu mwaka w'9. Abana 10 bakazokurikirana agakwavu kamwe. Ivyo bizofasha kwikenura abo banyeshure bongere banatwikoreko no mu bihe vy'imisi mikuru. Mw'ijoro ryo kuwa 6 ushira Uwimana, mu ntara ya Cibitoke komine Mugina, imirima y'ibitoke, ibiharage n'ibigori yarononywe n'imvura nyinshi ivanze n'urubura yaguye aho ni mu bucimbiri bwa Rwamagashwa, Mugeru na Miyove. Mu ntara ya Kayanza komine Rango, abarimyi bo ku mutumba Bishuri bashikiriza ko batewe n'ibihori vyonona imirima yabo, aho mu misi 2 gusa bafashe ibihori vya babi ibiro 15 baca barabiturira. Dutandukire amakuru y'inkino. Vitaro FC ifise umumenyereza mushasha azwi ku izina rya Saidi Marcus Ngabire, akaba hari nyuma yaho umugwi wa Vitaro FC unaniye gutsinda umugwi wa Flambeau de l'Est mu higanwa rya Primus League ry'umwaka wa 2021 ushira 2022 ku ndwi yayo igira 11. Abakunzi ba Vitaro FC nabo bakaba bari bamaze igihe bidoga ko atamwimbu ushemeye mumenyereza yari ahasanzwe ariko aratanga. Turabire hamwe uko indwi ya 11 yagenze. Ku munsi wa gatanu, Royal FC yatsinzwe na Umamuru FC igitsindo 1-0. Ku munsi wa gatandatu, Vitaro FC yanganije na Flambeau de l'Est 1-0. Top Junior yatsinze Le Croco FC ibitsindo 3-2. Musongati FC yanganije na Olympic Star 0-0. Ku munsi w'Imana, Kayanza United yanganije na Burundi Sport Dynamique ibitsindo 3-3. Flambeau du Centre nayo yatsinzwe na Rukinzo FC ibitsindo 2-1. Atletico New Oil Academy yatsinze ibitsindo 2-0 Bujumbura City. Mu nkino za nyuma z'ihiganwa rya tournoi d'ouverture mu rukino rw'umupira w'amaboko handball, kuri uyu w'Imana ku ruhande rw'abahungu, SOS niyo yatahukanye ikibanza ca mbere inyuma yo gutsinda umugwi w'Intwari ku manota 32-31, kandi ukaba waciye utahana igikombe n'ibahasha y'amafaranga 150 y'amarundi. Naho ku ruhande rw'abigeme, umugwi wa Sisters niwo watahukanye ikibanza ca mbere nyuma yo gutsinda umugwi wa Rumuri ibitsindo 16-9, aho uwo mugwi waciye utahana igikombe n'ibahasha 150 y'amarundi. Iyo migwi yatsinzwe nayo ku ruhande rw'abahungu, umugwi w'Intwari
umugwi w'intwari no ku ruhande rw'abigeme umugwi Rumuri yo yatahanye ibahasha y'ibihumbi 100 umwe. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.